Ndamaramaye s'il vous plaît, ndamaramaye. Sheri wawe wavyaye wiguriye mwiduka canke sheri wahe ibintu nk'ivyo ni mu biro wabigenza nkuko hoya sheri wani niyo munga afise amakosa ariko sinkaneye kuri sheri wani ariko ni ari kwemera ko mukundana. Umviriza ndakubwira, umviriza ndaguterura nyumviriza ntiwibaze kwanza icambere ndaguterura nyumviriza babona muri ko murashaka ndaguterura ibyo bintu sibyo ni mubireke ngo wangu we yigira ntaburire ko nagahuzu narukubata nkamufyonda nkamunigagura nkamufata mwizosi nkarivunagura jewe nk'inkoko ndahinduye nta sentare nzojamwe ngiye kurondera Michel kandi yo kintu ndaguhamagara ambwira ukuntu je mbangikanya nyidandaya y'umukobwa apana gutuka mugenzi wawe ninda kidoma sinzi hari umukobwa yiyemera zo kugwanira umuhungu. STV every story matters. ndabaramukije mwese bonjour et bonsoir cyangwa bon après-midi murameze neza nanje ndameze neza nkuko bisanzwe muramizi nkuko nama nababwiye ndabakunda cyane muri abantu bo ku mutima wanje muri abantu buri gihe n'abandota ndabarota abasha kuko ndabakunda gose hama uno munsi ahantu ndi shana nusindahabona neza ahantu ndi gusa ndibuka ko najukunda cyakukanga ndahantu mwisite yo kukanga mbohama ndi kumwe n'umu invite ndi kumwe n'umukobwa mwiza umukobwa yabereye afite tentire yahuje mu mutwe ama uyu mukobwa turi kumwe suwundi sinzi ubuherutse narakoze ikiganiro ndi kumwe na Melissa yamamagaye ati ndashobora gupresenta umusheri wanje nkabigaragaza nkabishira habona. Rero uyu mukobwa turi kumwe nawe yakiyaza mbwira ariko aranshwanira Sara kubera iki mushobora kugenda gupresenta umusheri wanje jewe biranka ko ukuntu nashobora kubyesikiza imbere y'abakunzi ba STV. Ni sawa? Sawa. Umeze neza? Yego. Nta mutse abakunzi ba STV. Ndabaramukije abakunzi ba STV nkaba nitwa Kevin nkaba nkuko nyene yabibabwiye Sara nkaba naje kumvo yuko kiganiro cha Melissa cyashiye kuri STV apresenta umusheri wanje nakibonye kirambabaza cyane. Nagombye kukwereka ko uyu ari we muhungu ntayisemwo kumbera umuhungu w'inzozi zanje zose. Uyu Tari banguga Michel n'umusheri wawe. Michel wanje vya vrai sinzi impamvu rero yagiye gukora bijya bintu ahubwo nawe nyene. None ariko je ibintu birancanganije ne kubera iki ujya musheri wawe yemeye akagenda ku makamera nonde mukobwa. Je nanjewe nico shaka kumenya ndabiciye kushije kuri Melissa nawe nyene mu gihe yoba nuko yamaze kugufata urugendo kwanza nawe nyene ari kumuzana no musi ujya musheri wawe yafashe urugendo. Ego yaragiye nari kumuzana no musi nyene nkamuwerekana nyene akabivuga hose bakisigurana bose bari kumwe bakambwira impamvu ki yabikize bijya bintu byo kuja ku ma TV. None aha turi hoho ni wanyu canke ndi kwa bande? Oya aho tiri ni hafi yo nganye ne kuba Melissa naje kukuzana nyene kugira tuje kumubaza. Urumva rero ubu tugiye kubaza Melissa. Tugenda ahubwo ubu nyene ndamubaza impamvu bagize TV online na sheri wanje bakagenda ku ma TV bakagenda. Ego vraiment ivyo vyarambabaje n'ukuri. Shaje ibintu birananene ko ba Melissa onye tugenda uku canke turamana. Ninganye ne pembeni yo nganye yani kwibarabara ningahanya kuba Melissa ningaho ruguru gatoyi uhashika ngo tugende rero tubaje turabe ko batwereka iwabo gusa je vraiment ndanume ngo nuyo musheri wawe yarakoze amakosa fata akagenda ku makamera n'undi muhungu vyitwa yuko nawe mukundanye. Oya vama no kuri nanje nibyo shaka kumenya vyarambabaje kabisa no kuri vyarambabaje sinzigana no bivuga canke we ngo ndakubaje Mbe ningaha tubaje kwanja tutarashika hari ni sawa nsa umeze neza urakomeye kumengo ifite ubwoba none oya ndakubaje Melissa yo baba ngaha muri bibice kwibaraba abahe hari inyuma ngaha muri ugo rupangu none ni hari ari hajya inzu yiwabo ni ya yijya aramajahe ari monzo ari hari inyuma inyuma tugenda unyereka ahari. Rero urabona ko twese kwa ba Melissa none ho usanze tugiye ahantu hatari nagariho byuko yitwara kose ntegeza kumenya impamvu
yanjaniye sheri wanje. urumva wewe gikuru ukeneye kumenya yuko gusa impamvu yagutwaye sheri wawe. Ego vraiment ivyo nivyo nivyo nshaka kugira amenye n'icyatumye baje ku TV online. Nico kintu ukeneye tugende wa mwana atwereke iyari peka basha. Je gusa ibi bintu birananiye nanje nzokora ibimitana gatwe je gusa yarampamagaye jewe sinarinzi yuko ashobora kugira ibintu nk'ibi hinge turabe ko ari hehewe raba ko ari Nujya mudada. nawe Melissa ni sawa umeze neza Ego. urateramye Ego. ndakubona Nego mungende nibiki? nta nakimiramutse kwanza abakunzi ba seti Bite mumeze neza? Nenda bakumbuye cyane. Ko mbona Sara ngende? none haguruka kwanza tuvugane cyangwa ushaka twebwe twicare oya haguruka wewe ahubwo haguruka nta na kimwe haguruka gusa ntuburi guteramira n'inyuma mu rupango rwanya ari ukaza guteramira ino Ndiko ndanka kavuyo. Melissa none umuntu wamumenye Oya Melissa rero barondera n'uyu sibyo je nagufashije nakuzanye twanamuronse mubarire rero ivyo ari kurambwiye Jengene ambwira impamvu bagiye na sheri wanje ku TV online vraiment kwipresenta ngo ni sheri wiwe kana nyanje ari sheri wanje nico nago kiba vraiment. Jengene kumenya. Sheri wawe wavyaye wiguriye mwiduka canke sheri wahe? sheri bibe bakundanye Meri ne navyo wumva Ko dese fise sheri ahubwo mfise fiance. Nivyo biri mu fiance. Fiance waheresera. Fiance wahe. Ahubwo Sara uyu niwe kuzanye ngahi wacu. none Melissa uri kuramubaza sheri wiwe nyenuti Jefse fiance nta sheri wiwe nzi. Byava biba birebire. Biba birebire. Jina turafitanye ibintu simse nuko no bivuga. Oya sikuvuga ukonya je sheri wanje niwe ndanje ni fiance wiwanje sinzi ngane bavuga nakuvuga ngo ni fiance yawe mbe muzogira mariage ho ryari. Jase kibazo yo wombaza kuko nturi leta. Melissa basi mwishure neza Meri undi mwana yaje kubaza Yaje kumbaza jewe. Turafitanye ubucuti, turafitanye iki? Mama ukiachika achika. Jewe sivyo wombaza. Sara kandi bijya mbere nijyanyuma kuzuraza n'abantu nkabaja nahunze muhiru induru y'abana. Nicere ngaho inyuma y'inzu. Unza n'umuntu neri induru kabisa. Nta kuntu waje kuchukuri sheri wanje. ni mureke Navyumva. ibintu nk'ivyo ni mu Kuntu biro wabigenza nkuko hoya sheri wanje. Melissa ni mu biro basi Yagukuriye. ni mu biro niyo munga mfite amakosa ariko niyo munga afise amakosa ariko sinkaneye kuri sheri wanje. ariko ni ari kwemera ko mukundana Umviriza ndakubwira. Umviriza mwese. Ndaguterura. Nyumviriza. Ntibibaze kwanza icambere. Ndaguterura. Nyumviriza. Vizi gusije no kubwira cyo. Chigiki usinzi manunu dugirize igitoki cawe. Wiravye umukobwa muzima yego ntacubaye nakubonye. ariko Melissa ni mwumvikane basi mureke nibyo none Melissa bari ko barabaraba muri ko mushwana mupfa abagabo none ivyo bintu Ndamuterura kabisa. Ndamuterura. Sheri wanje jewe sheri wanje ngo na fiance ngo mariage yiki. Wowe ubona ugira mariage wewe. Banza birabe kwanza. Igikunda ariko irashoboka. Sheri wanje heba pipi. Nturaheza kuvuga. Mama ndakunyanguwa ndaguterura. Ivi nyakiri. mwacha hivyo vitu mubiache Melissa vitu kama hivyo mureke kugwana basi abantu none bari ko barabona muri ko murashwana murashwana Melissa ibyo bintu sibyo nimubireke biache basi nibigire nimubireke Melissa abantu bose bakubara barabamushwana muri ko mupfu mugabo ivyo bintu sibyo Meri aho nuko kumana nimubona ko mumaramaye nukuri Ndajya umuhari wewe. je nishaka kunga umuhari nawe uribuka warampa Ushobora kunzanira abatandero w'abakobwa nga. Ari wewe uyu mukobwa wumwemera wewe ari wewe. ari je navyo nzi kuko yampamagaye nkuko nawe wama Sara icyo no kubwira cyo. Uyu mukobwa nta kintu Nick cyo tuma gisura gukwega Michelle kandi bakundane nawe. Kuravyumva. Kubera Yesu.
Cendumiwe aranyice reputation yanje muri quartier, aranyice reputation wakikuye iki gitandero cy'igikobwa reka kumutuka ko ari umutandero Melissa ndero vrema nk'abakobwa bakigwanira abagabo ntibikibaho nana hatoya jewe nukuri ikintu mbona nuko je mbona umengo Melissa pana gutuka mugenzi wawe ni gitandero Sara n'umutandero ndakubika ari umutandero icambere Asanze muhira aje kumfata mu zosi kumfima wangu we yigira ntaburire ko nagahuzu kubera umuhungu hasaba abahungu barabayiboro kwe ikintu gihari ni ukurondera Michel ukabimwibariza hagati ya je na kiya gitandero kuna mutwaye umugabo abagabo barabatwara nimbari ntazibiziriko bibaza aramuboha mutwara je ikintu kimwe mbona vrema jewe mbona umengo no muhamagara Michel cyambu cyawe mwese muri kumwe kuko urabona ibi bibaye ngaha nundi munsi muzohura mwicane mu nzira cyambere wavuga ngo no Michel je n'umufiance wanje turi biko mutegura mariage ndamara maye s'il vous plaît ndamara maye mama we ikintu kimwe gihari nkuko wabivuze Melissa reka tuzomurondera ntuzeye tuzonyumvira ko guteje ngo tuzomurondera Michel tumubaze none umva umengo n'uwa mbere ntiyawuciyemwo none ukuri nukuzi no ndondera basi akabimbwira kuneza kuza kumfima jewe burya nubashe wowe Sara narakubata nkamufyonda nkamunigagura nkamufata mwizosi nkarivunagura jewe nk'inkoko je cyo mbona nukuri kuko ibintu byanyu birandenze wewe wamamagaye umpresident ubu naho uwundi araje banyivye umugabo yenga shaho no bifata gute uru rubanza rwanyu je mbona umengo gogirane goca Michel si kandi bikabandanya je muri sentare nzigererayo oya ivyo bintu nuzo bishikane kuri manjureke kwanja nzomujane Michel ndamurondera ndahinduye nta sentare nzojamwe ngiye kurondera Michel kandi yo kintu ndaguhamagara ambwira ukuntu je mbangikanya nyidandaya y'umukobwa pana gutuka mugenzi wawe ni nda kidoma sinzi hari umukobwa yiyemera zo kugwanira umuhungu sha Melissa je nukuri numva umengo numva arasubira inyuma umenga ibintu byanyu byananiye reka ikiza wewe reka kwidoga sibyo ivyamuvuna Sara byabaye sibyo ivyabaye bagabo canka abagore tuzomurondera Michel sibyo Fanzi TV mwakoze kudukurikirana ibintu bihejeje kuba je vyanandeze no mu mutwe ico gusa ndabemere hagati yawe na Kevin je ngiye kubajaniramwo hagati Michel kuko nta undi muntu ashobora guca uru rubanza rwanyu kuko biragoye cawo naho butaha STV Every Story Matters.